kuva ikiza ca COVID-19 kibaho kivugwa mu isi gishika no mu Burundi, leta y'u Burundi yagumye yisamaza ahandi kagira ibishoboka vyose vyo kurondera kunyegeza ico kiza ko kitahari gushika nuno musi. Ikintu kibabaje gusumba ibindi vyose no kubona ubutegetsi bw'u Burundi bureka gufata ingingo yo gushobora gukingira abarundi. Hanyuma bo kuva ku bategetsi murabona umukuru w'igihugu nabo bari kumwe igihe baheruka mu rugendo muri leta zunze ubumwe za Amerika bagiye mu nama y'ishirahamwe mpuzamakungu igira 76 bo bagiye bikingije mu gihe babujije canke baretse gufata ingingo zoshobora gutuma abarundi bashobora kuroswa urucanco canke bashobora kwikingira ico kiza kandi kidasiba gutikiza inganda kandi biboneka ko uno munsi kiriko kiragandagura abarundi ku murindi uteye ubwoba. Nico gituma abarundi bo bibona bagatahura ko badafise ubutegetsi bwitaho ineza y'amagara y'abarundi, ubutegetsi bukunda ineza y'abarundi. Hanyuma twaciye duhamagarira amakungu, dusaba amakungu gufata ico kibazo mu ntoke mu gutegeka leta y'u Burundi ko yokorohereza ishiramwe mpuzamakungu OMS rijejwe ivy'amagara y'abantu kugira ngo rishobore gufasha mu guhagararira no mu kwirikirana ikingirwa ry'abarundi ico kiza c'umugera wa coronavirus. Hanyuma twateye akamo abarundi bose yuko bahaguruka bakagwanira uburenganzira bwabo bwo gushobora kugira amagara meza no kwikingira ikiza ca COVID-19. Nivyo turabizi ko abarundi bihanganiye ibitari bike, abarundi barapfungwa bakicwa bakihangana, abarundi baranyuruzwa bakakorerwa amahano ku munsi, ariko tubwira abarundi ko batobandanya banihanganira nuko n'amagara yabo ashobora kubangamirwa ikiza ruhonyanganda kikabagandagura.